Amen. Nirijambo igituma twaje gusenga hano, turagomba kwikura kw'imihimbiri. Erega nabwo turiko turatukana tuvuga ivyanditse. Ni ivyanditse vyera muri Bibiliya. Muri Bibiliya ni ivyanditse. Uyu munsi twaje kwikurako imihimbiri. Imihimbiri yahagurutse imbere yawe, twaje kuyirega imbere ya Data wa twese. Imihimbiri igomba kugusunikira mu byago no mu magorwa no mu badayimo no mu gahinda, bagomba kusunika ibirenge byawe. Twaje kurega iyo mihimbiri imbere y'iki? Y'Imana. Mihimbiri y'abadayimoni nta muntu turiko turavuga ngo numuhimbiri. Bibiliya ivuze ngo iburyo bwawe hahagurutse iki? Imihimbiri. Abadayimoni bariko baragusuriranya hirya no hino, abona imiki n'imihimbiri. Baba baciye mu kintu, baba baciye ahantu hari hose, Bibiliya abo ibise imihimbiri. Abariko bonona mariage yawe abona baki? Abakubuza amahoro, iyo ni miki? Ngo isunike ibirenge byawe, natwe tuje kuyisunikira mu muriro uyu munsi. Tuje kuyisunikisha amasengesho. Uyu munsi mu mwanya tugomba, narababwiye ngo uno munsi n'ejo ni amasengesho adasanzwe yo kwikura imiki. Mu Giswahili iyo ivuga gute? Bayivuga imihimbiri nyene. Kiswahili nasema hivi. Kwa mkunye. Kiswahili nasema hivi. Kwa mkunzi nisukuma miguu yangu tatu. Kunzi, kundi. Kundi. Hapo haiusemege vizuri. Mu Giswahili ntivyumvikana. Kundi bisigura ngo numugwi. Umugwi. Umugwi w'abantu kanaka batashoboye kuvuga neza. Aha mu Kirundi rero babisobanuye neza ko hahagurutse imihimbiri. Uwareka arabaza ngo imihimbiri ni miki? Ntabyo twoshobora kuvuga mu Giswahili, n'abahinga mu Giswahili ntibabishoboye, bavuze ngo numugwi. Nabi wanyu mu Giswahili muri Kongo bavuze ngo numugwi. Urumva aho tubajije ngo imihimbiri ni miki ntidushobora kuronka ingene tuza kuyikubwira. Ariko ndibaza pumbafu, nasikia pumbafu ni kinini? Ni nini pumbafu? Pumbafu duru. Niyo mihimbiri. Niyo sasa. Wavyumvise uyayisiguye. Uziko nakimenye kukurusha. Haleluya. Sigaye sigura n'ibyo udashoboye nawe. Umukobwa wanje yanshigikiye, yamfashije ati niyo nyene. Uziko abantu bazavugana ngo ijya ni pumbafu. Bisigura ngo pumbafu n'akana atacoka maze, akantu nyene atacoka maze. Ariko kandi abarundi basiguye neza ngo pumbafu
agacafu munakana taco kamaze naho kaduhaguruka na imihimbiri yaduhagurukiye ntacimatse haleluya. Bibiliya rero iravuze ngo iburyo bwande hahagurutse. Nagomba ngo barenga igihe cyose imihimbiri izohaguruka nawe uzocuhaguruka. Ihaguruka ikugwanya nawe uhaguruke, ikugwanishiriza amajambo nawe uyigwanire ku mavi. Ihaguruke kukuroga nawe uyihagurukire mu mavi. Ihaguruke kukurementaniriza amajambo iguhagurukisa imitego imiki nawe uyihagurukire kuyisengera. Uhagurutse ubwiza bw'Imana. Ihaguruke ivuga ngo ntacyo uzoshikako nawe uhaguruke kumavuga ngo mana nzohashika kuko si imihimbiri yandemye, naremwe n'ubwiza bw'Imana, naremwe n'inkomezi z'Imana. Hari imihimbiri yavuze ko atacuzimarira ariko uracimarira. Ariko kandi abantu ubu ni batwumva baravuga ngo kweri twatukanye, si ijambo ry'Imana. None ivyera tubireke kubivuga. Remi hari icyaha dufise? Sereje hari icyaha kirimo cyo gutukana? Hari icyaha kirimo se? Ntituvuze ntidusomye ibyanditswe nk'aba mama n'ivyanditswe vye. Mugabo jewe ikintu ntazokora, nta muntu nzovuga ngo wamuhimbiriwe. Oya, nazo bari karankorera nabi nta kanwa kanje kazovuga ngo wamuhimbiriwe. Mugabo mvuze nsomye ngo iburyo bwawe hahagurutse imihimbiri, aho sinzobantukanye. Mugabo ntuzoza urabwira abantu ngo wamuhimbiriwe, nazo bari karakugwanya wewe wihorera umugwanirize ku mavi gusa. Je umuhimbiri tumugwanye mu masengesho. Umuhimbiri ni shetani, ariko kandi shetani ashobora kugira intumwa ziwe abakoresha. Abo twebwe ntituzobatuka ariko tuzohaguruka ku mavi. Ubu duhagurutse duhagurukanye kugwanya imihimbiri. Umuhimbiri wose uri kurasunika ibirenge vyawe ngo ibisuke mu manga, ngo iburyo bwanje hahagurutse iki? Ngo bariko barasunika ibirenge vyanje ngo babitembagarize mu manga. Ariko ndashima Imana, uwo yari Dawidi yari yasugerejwe mu mpande zose. Aburi yaja buri yava, aribaza icari bukora kiramunanira, ariko aravuga ngo ntangorane, icozi co mwijuru hari Imana yandemye kandi n'umutabazi. Iburyo bwanje haguruka imihimbiri, basunika ibirenge vyanje ngo bitegura inzira zo kuntera ngo bandandure. Dawidi agomba kurandurwa. Uyu munsi tugomba tugira isengesho yo kwigizayo. Turayisunika. Nabonye urukamye ingene rusunika akaduga gatoyi gasunika ariyo urukamye. Yenza mbona abantu bagenda buhoro babonye imodoka iruka uterutse izogusunika. Ubonye imodoka iruka rujya n'urupfu. Yesu adufashe cyane. Uyu munsi ikintu tuje gufukamira hano dusenga turagomba gusunika imihimbiri. Ariko naho dusunika imihimbiri dusunike n'ibyaha nabyo. Tubisunike tubyegere kure, ivyo nabyo ni imihimbiri. Ivyo imihimbiri bikongera bikatugira imihimbiri. Iyo ukoze ivyaha wisanga wabaye umuhimbiri. Narivuze ngo iyo ukoze ivyaha
usanga ibyaha byakugize iki cyane. Iryo ni ijambo ry'ubuzima. Ikintu cya mbere kikugira umuhimbiri ni icyaha. Icyaha kikugira umuhimbiri. Imana idufashe. Icyaha kikugira iki? Umuhimbiri ukomeye cyane. Icyaha kikugira umuhimbiri. Iyo umaze kuba umusuma bakakwiba, bakuboshe amakamba bayasize imbere n'inyuma n'amaguru, imbere y'abantu, uca mu bantu bavuma batera ibyatsi ngo heraba naka, mbega icyo gihe ububaye iki? Ubugayitse imbere y'abana, ufise umugore, ubugabitse imbere ya sobukwe na bukwe, imbere y'umudamu wawe, ujya n'igisuma, ujya yakoze ibi n'ibi n'ibi. Ikintu cya mbere kigira umuntu umuhimbiri ni icyaha. Yego, ikintu cya mbere kigira umuntu umuhimbiri ni icyaha. Imana ikurinde. Imana ikurinde icyaha. Kandi nawe ugwana intambara yo guhunga iki? Icyaha. Iyo umuntu atagikora ibyaha arubahwa kandi aba yiyubahisha. Amajambo avuga yose aba ari ukuri. Iyo umuntu atagikora icyaha usanga yambara abanyabyaha. Burya hariho ibyaha umuntu akora. Sinzi ko murabona, nabonye umugabo umwe yiyubashe kandi umuravye agaciro kiwe n'ingene yarari by'ukuri pe, yari umuntu ubona tujya umuntu hariyubashe, ariko akora ibintu, anywa inzoga, arongera arazinwa, aragera igihe adashobora gukontorora inzoga yanyoye mu bana. Mwibarabara abantu bariko bararengana, akibaza ngo yageze mu kazu ka sugumwe. Mwibarabara agahagarara hano mwibarabara, abantu baca bagenda uku, akamanura imashini akihagarika, abantu bamubona, ntagira ubwoba bw'abana, ntagira ubwoba bw'abahita, kandi ahejeje akaca aduga atamashini, akaca agenda imashini atanayifunze, agenda mu bantu, ntazi n'ivyabaye. Inzoga umva yamugize iki imbere y'abantu? Urayimuka. Ejo bundi nabonye umuntu yayinyoye, yiri wajyamye hajya kuri kotebu, abantu bose bumiwe, abyuka gucya avundagara acaryamye. Yahiriweho kuri kotebu kuva saa 2, twamuciye ko tugenda mu bikorwa, yaziraye ko araraho atavyuka ngo bikunde, avyuka agira aravyuka atemba. Naciyeho saa 8 ari hakira kijyana iruhande y'ibarabara mu Ikanevu, kuva mu gatondo ajyamyeho hantu mu Ikanevu, abandi nabo barara mu Ikanevu kubera bazinyoye, bakazihasha, bakavuga ngo reka tuzikomeshe, ariko nabo akahubwa zikaba arizo zibakomesha, zikabaraza mu Ikanevu. Nanywa urumogi, mejeje kurunwa, nuko nta mudamu nari bwazane. Ubundi iyo nza kuba narazanye umudamu, nkaba narazanye n'abana, nkaba naravyaye abana, nari kubarira mu nzu. None umuntu nanwa urumogi, nkacanja ibase 2 z'amateke, ibase 2 zuzuye amateke, najya ibase izi 2 z'amateke. Ibase 2, apana buja bubase buto, ruja rubase runini, kandi nahone sinahaga, nacaca urutoki rwa rundi ruterura nk'abantu 3,
tunkarara ndagotsa no guteka ivyo navyo guteka twarotsa igitoki kimwe kigahera tukotsa ikindi urutoki ubugogura nk'ibihumbi nka 50 ibase zibiri n'igitoki byose nkabigasimhaye nabijya abo ntibari abadayimoni kwe urumogi uwavuga ngo aho ntikwa uwo munsi gwari gwangiza umuhimbiri Imana ishimwe ibasizi zibi n'igitoki zibi ukajya ukamenga ntacuriye ukajya ukamenga ntacuriye ukajya ukamenga ntacuriye ukajya ukamenga uri kuri abadayimoni uterera hari inyuma uterera hariya kumva umenga wapi mejeje kurya ayo mateke n'igitoki nkaca ngenda ahantu twaba turiko turakora umusozi uri kurasenyuka uri kurasiduka nkaca mbwira abantu turi kumwe ati peti we aho mbwiye urugabo runsumbi jewe ntarazana n'umugore nawe afise abana 5 nkamubwira ngo peti kubera nawe na yaba yarunyoye mvuze peti ntiyumva ibyo ari byo yabona umenga nibisanzwe nkamubwira ati peti cyangwa genda hariya mu mwobo umusozi ntugire ikibazo urabona ko wacitse ariko ndawufata ntugire ikibazo nawugumije akambwira ati sawa grand akaca yinjira mu mwobo nanje nkafata iki umusozi amabuye ariko arakoroka ati nawugumije peti nawugumije umusozi ntugire ikibazo peti nawugumije umusozi nkumva ibuye rimwe pa peti ntugire ikibazo nakabuye nagumije umusozi urumogi rurakugira umuhimbiri nariko ndavuga ngo ikintu cya mbere kigira umuhimbiri ni icyaha. Imana idufashe cyane. Icyaha kiragira umuntu iki umuhimbiri. Imana idufashe cyane. Mu masengesho tugomba gusenga tubanze twiyambure imihimbiri y'ivyaha, imihimbiri ya kamere, imihimbiri y'ingeso mbi, imihimbiri y'ubusambanyi, imihimbiri y'ububoregwe, imihimbiri yo kunyura urumogi. Kandi na hano ushobora gusanga hari umuntu akigakwega yaje gusenga hano akikanwa. Ivyo tubanza tuvyiyambure, hanyuma rero tuce twigiza hirya iyindi mihimbiri y'abadayimoni y'uburyo bwose. Yesu adufashe cyane. Hallelujah. Iburyo bwa hahagurutse imihimbiri, ntawe uhari ukumvugira, ntawe uhari ukuntabara, ntawe uhari ukungirira neza, ariko Imana yo mu ijuru ni wiyambura icyaha. Imihimbiri niyahaguruka ukiyambura icyaha, imihimbiri y'abadayimoni ukitandukanya nayo, ukavana nayo yose ukayishira kure, Imana nayo iraza guhagarara mu ruhande rwawe. Iraza guhagarara mu ruhande. Je ngomba gusenga uyu mwanya, ndumva ko tugira dusenge. Amen. Imana nishimye. Navuze ngo uyu munsi dutangura iki? Amasengesho. Amasengesho kwirukana imihimbiri, amasengesho kwirukana imihimbiri yakwihambiriyeko, imihimbiri y'ingwara, imihimbiri y'umubabaro, imihimbiri y'abadayimoni, ingwari ariyo yose, agasuzugura kariko kose, umubabaro wari wose, uwo turagomba kuwegeza kure mu izina. Twaje gusenga. Ni Imana yonyene ishobora kukugobotora ahantu uri. Ngomba mfata umwanya dusenge. Ngomba mfata umwanya dusenge. Ndagomba ko Imana ikora utumiza. Bibaye ngombwa ndagusaba mwaka kanya ubanze uce bugufi, ubanze wihane,
witandukanye n'imihimbiri y'ibyaha, witandukanye n'imihimbiri yakuboshe, ubwira Imana ngo mbabarira, hama dusengane nawe. Nimba uhari kumva hari imihimbiri y'ibyaha yaguhambiye, jewe nabivuze, nkunda kwivugira ibyaha nakoze, iyo urumogi rwangiza imihimbiri ndabyemera, amabasi 2 nariye ndacyayemera, n'ubu sinzoyahakana, n'urutoki, ibyaha byose nakoze ndabyemera. Nawe ntubure kwemera ibyo wabayemo, kandi nawe utovyemera, Imana yo mwijuru irabizi. Imana ishimwe ko hari abantu bimenye, Imana ishimwe ko hari abantu bitahuye, Imana ishimwe ko hari abantu basobanukiwe ibyo babayemo. Reka tubasabire imbabazi. Imana Data wa twese uri mwijuru, aba bantu Mwami bagomba kwitandukanya n'imihimbiri y'ibyaha ibya shetani yari yarababohesheje. Ndabasabiye imbabazi Murengezi mwiza, ndabasabiye imbabazi Mucunguzi, ndabasengeye aka kanyu bagirire neza. Mana uduharire utaduharuriye, twaje imbere yawe, twaje imbere y'Imana, twaje kugusenga. None ngaba baraciye bugufi, twizeye imbabazi zawe. Bibirwa ngo iyo umuntu aciye bugufi, Mana uramuharira kandi ukamweza ukamutunganya. Aba bantu bafite mu gitabo cy'imanza, bandike mu gitabo cy'ubugingo.